Tongeye kubaramutsa ni Kristo Kumana. Iyi ni ya message mpa abantu bafashe decision yo kwakira Yesu nk'umwami w'umukiza. Tugeze ku gice ca gatandatu. Igice ca gatandatu murazi ko igiheruka ca gatanu Korine yako aravuga ivyerekeye umukope wiwe adashaka guheba, abuza ngo ni icaha, ari muri confusion, ariko nashaka twumvirize inyigisho iyo mu gice ca gatandatu yo mu GUIGOZ, aho Mike amusigurira neza icarico relation. Hari ibintu rero kuba turimwo kera twiyumvira ko dushaka mwibuke muri kanguka ndakona kubabwira ati sije nkibaho ni Kristo abaho muri jewe. Hajya vango je narapfuye si nkibaho, nuvuga yuko Kristo ni wafata autorité mu buzima bwawe, amashwa yawe n'ama decision ufata ntaba kijanye n'ivyo wowe wifuza, ushaka ivyo Kristo ashaka. Nico gituma rero tugendera mu gome bw'Imana. Devise ya kanguka bivuga kwemera ubugome bw'Imana. Amahorasyo rero ni ikintu gikomeye, kuko uwo mufatanye relation muri kumwe n'umuntu biradetermina neza y'urukuraja, kandi ugasanga birinfluence cyane ama decision ufata. Reka rero mbere yuko mvuga kuri ibi twumve ngene Mark yamwishuye, kandi avuga gusa ivyerekeye umukope. Iyi message iyo gatandatu iraraba cyane n'abadamu baba bakijijwe, ushobora kuba wakijijwe ariko umugabo adakijijwe canke atabishaka canke atavyemera, mbega wovyifatamo gute? Reka twumvirize ngene Mark yishuye Korine. Bite Mike? Gute Korine? Yo ndatomboye gusohoka ubona. Mbe urafise umwanya? Ndawufise basha. Kuko mugihe duherukana wari wihuta cyane gose, ariko kandi urazi ko ari kibazo nari mfise, nari nakubwiye ko mfise. Nivyo ndavyibutse, kandi umwanya wari muto, wari ufise ikibazo gikomeye. Icara basi umbaze. Urakoze. Uribuka ko nakubwiye yuko hari umuhungu dukundana kandi cyane, kandi ntagomba kwihana. Nashaka kumenya ko nkwiye kumuheba canke ko ntawumuheba. Washobora kumbwira neza ga Korine ico ushatse kuvuga mu kuvuga ngo kumuheba? Aha nshaka kuvuga ko ari kuvavanura mu buryo dusanzwe dukundanamwo. Korine, sinzi nimba wibuka, nari narakubwiye wa munsi igihe umuntu ari muri Kristo aba bayicare mu gishasha. Ibintu vya kera vyose biba vyahavuye, vyose biba bicitse bishasha. Rero kubu uri care mu gishasha utegerezwa kwirinda imigenderanire yose yo gushira kure ijambo ry'Imana. Korine, ariko Mike, urazi ko ndamukunda cyane. Sindakubwiye ngo numwanke, ariko umusengere kugira ngo nawe ashobore kwakira Yesu nahanana cyane. Kandi umenye ko gakiza arako giti c'umuntu bwiwe, ntico kimwe n'urubanza nuko ku giti c'umuntu bwiwe. Kubganje nashaka ko tuguma turabagenza, ariko igihe cyose ndi kumwe nawe canama nagize ikigeragezo cyo gusubira kugwa mu busambanyi. Je nshima kuvugisha ukuri Korine. Abandi bose ntibakunda kuvuga gutyo. Reka ndakubwire, Bibiliya ntidusaba ngo tunigane n'ubushakanyi, unyumve neza, ahubwo idusaba ngo tubuhunge. Urashobora gusoma mu Bikorinto ba mbere igice ca gatandatu umurongo wa 18, handitse ngo uhunga ubushakanyi. Icaha cose umuntu akora si ic'umubiri, ariko uwugira ubushakanyi we aba acumuye ku mubiri wiwe. Urabona rero ko Paulo ategeka guhunga, mu kuvuga kwirinda ico cose co guhuza n'ikintu mu gihe gituma wumva ko hari akaga. None ingorane mfise niko bigenda kuri bose. Mbega urazi, mu mubiri wa Kristo hariho bamwe bakomeye cane n'abandi b'abanyantege nke cane, nkuko ushobora kubisoma mu Baroma gice ca 15 umurongo wa mbere. N'abandi bafise ukwizera gukomeye gusumba kandi abandi. Aho rero wari ukwiye kureka kwigereranya n'abandi Korine. Ariko ingingo nziza nuko wovavanura n'ico cose co gukwegera mu caha n'ukuri. Ugomba rero kumbarira ko ntashobora kurongwa n'umugabo atavuse ubwa kabiri. Ego cane, na Bibiliya iravyiyamiriza cane yivuye inyuma. Urashobora gusoma mu Bikorinto ba kabiri igice ca gatandatu umurongo wa 14, uzobona ko atasano riri na ritonya riri hagati y'umuco n'umwijima. Kandi Bibiliya iravuga mu Itanguriro igice ca kabiri umurongo wa 24 ko umugabo n'umugore baba babaye umubiri umwe. Aho naho wa mubi akaba aronse urugi
yinjiramo, kuko mwari mukwiye ahubwo kumugwaniriza hamwe. mu bubakanye naho ari abapagani, hanyuma umugore agakizwa, umugabo nawe akaguma yibereye umupagani. Ivyo vyo ubivuga kwiki? Bibiliya irabifise ko insiguro itomoye cane neza. Uzosoma muri Petero wa mbere igice ca 3 umurongo wa mbere shaka wa 2 ko umugore w'umukristo ashobora kwigarurira umugabo wiwe mu gihe uyu atumvira ijambo ry'Imana, mu kumugamburukira no kumwereka ingeso nziza. Bibiliya ivuga ko umugabo w'uwo mugore azoreshwa n'ingeso nziza zitunganye zifatanije no kubaha. Ariko ikigeretse kuri vyose gakorine nuko umugore yosengera cane umugabo wiwe. Mbega mbwira, biremere ko umukristo yahukana? Uzanye ivyo kwahukana navyo, kandi bikubwire navyo. Oya, uzosoma muri Matayo igice ca 19 murongo w'9 ko Bibiliya itarekurira umugabo kwirukana umugore wiwe ngo aheze yabire uwundi, kiretse amuhoye ubusambanyi gusa. Yo, none ko bitoroshe ga Mike. Sha, ntivyoroshe nyene. Ariko igihe wiyumvira nk'umuntu birakomeye nyene. Ariko igihe ivyo ubirekeye mu maboko y'Imana, uzobonamo umugisha mwinshi. Eka kandi nongere ndakwibutse ko urufunguruzo rwa vyose gakorine ari amasengesho. Tugihagaze aho nyene ku masengesho, bwira ungira kenshi ibijanye n'amasengesho. Mbega hoba hariho uburyo bunaka bwo gusengamwo, canke umuntu arashobora kwiga gusenga? None kuri kumbaza ivy'amasengesho, ikibazo wari ufise ca wa muhungu wumva wagitoreye umuti? Mike, bijya bintu wambwiye vyambereye bishasha, ariko ico kibazo ndakubajije c'amasengesho kirashobora kumfasha. Egome cane, ariko kandi unyemerere ko kuvyerekeye amasengesho tuzokivugana muri GUIGOZ y'indwi, sivyo? Ego ndavyemeye. Urakoze Mike. Musi mwiza. ubu rero ndibaza ko mwumvise ingene Mike yamwishuye cyane cyane ku bakobwa cyangwa n'abahungu. Ushobora kuba umuhungu ufise umukobwa mwakundana, ariko ugasanga mutanze Imana. Ibyo gukundana bibajana mu vyaha, bibajana mu bindi, ariko peut-être c'est engagement ijana mu mariage, kandi muvise ko umuco n'umwiza bidahuye. Wewe hariho ikintu cyahindutse cabaye muri wewe, ubuzima bwawe bwahindutse, ivyiyumviro vyawe byahindutse, intumbero ziza guhinduka. Ushobora kubona ibintu byahinduka nk'uko uriko urabivuga, ariko nagera kubwira yuko a partir du moment wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, hari ibintu bihindutse nubwo utabibona wewe mu kano kanya. Ivyiyumviro vyawe birahinduka, uko imisi izogenda uzosanga uhinduye ama objectif, indoto zawe, intumbero yawe, kuko no munsi uri kuja mu ijuru wandikije izina ryawe mu gitabo c'ubugingo. Nuvuga yuko ntukiraba cyane cyane ivyo ngaha kw'isi. Ngaha kw'isi urakora, urafasha umuryango, urarera abantu bafise, urakora ivyo ukwiye gukora, ariko urazi yuko ufise iyo kuraja. Cyo kubona kare kera ushobora kuba waratinya urupfu kutazi ibizokurikira inyuma y'urupfu, ariko no munsi urupfu ruje ntugira ubwoba. Ushobora gutinya urupfu kuravuga uti urupfu ni rwaza, ni inzira yanje yo gushika aho Imana nteguriye. Imana ntiyaguteguriye kumanga ku isi, yaguteguriye kuja mu buzima budashira uvuye ku isi. Rero abafise abagabo badakijijwe cyangwa batavyemera, ubu segene Mike yamubariye ati inyifato yawe izovuga ubutumwa. Nubwo tumubwira Yesu, nubwo tumubwira ngo nukizwe cyangwa mwagiriza amakosa arimwo, ariko kujya bivuze muri Petero wa mbere igice 3 mu wa mbere, inyifato yawe izovuga ubutumwa kandi izokuinfluensa umugabo wawe, abone ubwiza bw'Imana muri wewe, abone urukundo rw'Imana muri wewe, yibaza igituma wahindutse, hama nawe arashobora kuzoshaza kuri wewe bivanye n'inyifato yawe. Ntibiraba abagore gusa, uwari we wese, nawe umusore nawe umugabo, comportement yawe, ivyamwa vy'agakiza muri wewe bizoshobora kuzana abantu kuri Yesu kandi bakundisha Imana ko babonye Imana ari nziza muri wewe. Rero inyifato yacu abakijijwe irafise ico ikora ku bantu bandi batarizera baturaba. Mu gice c'indwi rero naho tuja tuvuga kuvyerekeye amasengesho.